Muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennesse, umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapantekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye. Ubu yari atumbereza k'inkoho narimwo uravye video ngeno ivyerekana, ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana, niyumvemwo ko ari ugupfa twapfuye, hanyuma ngerageza ndikumbure dupfe turiko turitabariza. Uwo ni Ezekiel Ndikumana, umupasitori mukuru wo muri iryo shengero. Igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero by'abagwanyi vyakozwe mu bice babamwo vya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera ko hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri. Mu Burundi amashirahamwe y'abakenyezi n'abigeme ariyamiriza ivyashikirijwe n'umukuru w'inama nshingamateka ku kibazo cyo gutorana ku bana b'abakobwa. Imbere ko tuza ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini, duhere hano muri leta zunze ubumwe za Amerika mu gisagara ca Nashville muri leta ya Tennesse, aho umugabo w'imyaka 26 yatawe mu mvuto inyuma y'uko akangishije abantu kubarasira mu ishengero ry'abapantekote rya Nashville Light Mission bariko basengeramwo ku munsi w'Imana urangiye. Umupasitori mukuru wo muri iryo shengero Ezekiel Ndikumana niwe yamuturutse inyuma aramufata imbere y'uko atabwa mu mvuto n'inzego z'abashinzwe umutekano. Yavuganye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije. Ego, nkuko mumaze kubivuga kuwa Mungu twari twinjiye misa nkuko dusanzwe tubigenza, hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira, ariko kumbure yarazanywe n'ubugizi bwa nabi. Hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira k'inkoho nuko byagenze. Mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afise inkoho ikintu ca mbere agira no guhunga, ariko mwebwe siko mwabigenjeje, ahubwo mwaciye mumuja ko mu mutego umwereka gushika aho abapolisi bashika. Uyo mwete eka n'uwo mutima wo kurinda mwabukuye? By'ukuri twovuga ko twashobojwe n'Imana, ntivyari vyoroshe. Mubo yari atumbereza k'inkoho narimwo uravye video ngeno ivyerekana, ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana, niyumvisemwo ko ari ugupfa twapfuye, hanyuma ngerageza ndikumbure dupfe turiko turitabariza. Nico cabiteye, ariko kandi si ubushobozi, twovuga ko ari Imana yadushoboze. Nawe urabizi nk'umuntu agutumbereza k'inkoho bitaba vyoroshe. Muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristu kandi abantu bibaza ko uyo muntu ari kugandagura aba batari bake, muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika, mwebwe mwavyakiriye gute? Twavyakiriye neza, na cane cane dushimira Imana yabidushoboze, kuko wari umwanya toroshe kugira ico twokora, ariko tubishimira Imana kandi tuvyakira neza ko Imana itemeye ko tugwa ku musozi w'Imana canke mw'ihema ry'Imana. Uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi bakristu, n'umugabo mwari musanzwe muzi? Twahora tumubona yinjira rimwe rimwe, twabaheruka kumubona nga kuri urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Mwoba mumaze kumenya ikintu cari camutumye aza muri iyo sengero? Oya, ntituramenya icabitumye, kandi natwe bumva turatangara nk'abandi. Nta wari yigeze kuvugana nawe, no kuri uyo munsi nta wavuganye nawe, yaricaye aricara. Ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano kuko arico gikorwa cabo, tuze natwe twiteze kumenya icabitumye. Abakristo bo muri iyo sengero murimwo ariyo yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri iki gihe? Ntibisanzwe, urabizi nyene ko haca habihungabana ryo mu mitima y'abantu, bibaza vyinshi, natwe turimwo biratugora no kuronka itiro, biradutangaza cane, ntivyoroshe, ariko dushima Imana ko ari bazima. Pasteur Ezekiel Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika, kandi turabakeje. Namwe murakoze kuduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze ku vyabaye. Urakoze Frederic. Igitigiri kinini c'abanyekongo bari bahungiye muri Uganda kubera ibitero vy'abagwanyi vyakozwe mu bice babamwo vya Chanzu na Runyini baramaze gutahuka basubira iwabo kubera hatabayeho ingwano ejo ku munsi wa kabiri. Inkuru y'idonido tuyikesha umumenyeshamakuru wacu muri Uganda Ignatius Bahizi. Amakuru dukesha umuryango wita ku mpunzi HCR avuga ko benshi mu bari baraye bahunze bamaze gusubira mu gihugu cyabo. Ukurikije itangazo ryasohowe n'uwo muryango, abantu 11,000 nibo baraye bahungiye muri Uganda.
umubare w'umuryango uvuga ko wari munini cyane igihugu cyari kidaherutse kwakira icyarimwe. Umuvugizi wa HCR muri Uganda Roko Nuri yatangarije ijwi ry'Amerika ko muri abo 11,000 abenshi bamaze gutahuka. The latest is that there are about 1,000 people now at Bunagana. Ati amakuru mashya nuko ubu hasigaye abantu bagera ku 1,000 bari Bunagana, abandi 300 akaba bari ahitwa mu kibaya. Ibi bivuze ko umubare munini w'abari bahunze umaze gusubira muri Kongo. Twamenyeshejwe ko iri tahuka ryatewe n'inama hagati y'abayobozi ba Uganda na Kongo baje kumenyesha abahungaga ko umutekano wagarutse mu bice byabo ko babisubiramo, ariko tuzi neza ko umutekano w'ako gace ka Kongo utakwizerwa 100%. Ubwo twe nka HCR ntabwo dusinziriye, tuzi ko igihe icyo ari cyo cyose ibintu bishobora guhinduka. Therefore UNHCR remain on high alert should situation flare up again. Uko nuko byari bimeze ku munsi wa mbere mu mujyi wa Bunagana aho ibyo bihumbi byari byahungiye. Uyu mubare niho nawubona w'abantu benshi nka gutya, abandi bari kunyura iriya hirya mu Rwabara, abandi bari kunyura mu Kibaya, abandi bari kunyura Busanza. Dushaka ngo tubashyire ahantu hamwe, ariko niba uri umusirikare uramenya urabutazanye imbunda mu gihugu cyacu, iyi mbunda uyisubiza iriya yo wayivanye wongere kubona kugaruka. Abamagiriye hatagira uwo dufunga. Uwo yari Ebel Bizimana, umuyobozi mukuru w'akarere ka Gisoro, ubwo yaganiraga na zimwe muri izo mpunzi. Nyamara ariko amakuru dukesha amasoko y'ijwi ry'Amerika ari ku mupaka w'Ibunagana, abantu benshi biriwe bambuka basubira iwabo muri Kongo, ku buryo ari bake cyane basigaye muri uwo mujyi, n'abandi bake bari bamaze kugera i Nyakabande aho impunzi zisanze zakirirwa. Navuganye na zimwe mu mpunzi ziri aho Ibunagana zimbwira ko nazo ziteganya gusubira muri Kongo. Umutekano ntabwo wari wagaruka neza, bamwe bari gutaha n'abandi bakaza. None wowe wafashe uwuhe mwanzuro, nawe uri gutaha cyangwa uri kuma Uganda? Oya, ngenda cyari hano kuko ntaho nabona ko ari byiza, nta rusaku twumvishije, nuko tuzi yuko ahanini cyane habagaho ingaruka. Amasafi gagambye menshi ejo, umunsi ntayagambye. Tegura yuko ejo twataha tubonye nta kindi kibazo kibaye, tubaye bukeye neza ntitubone ko hari izindi mvururu twataha. Nanjye ndiga ngo ndahe ejo, ngo ndi kumva ngo babasubiza inyuma, ariko ntabwo tubizi neza niba bimeze bite. None se ubwo nusubirayo uraba wize umutekano wawe? Nukupfa kugenda gusa tukareba byongeye twanagaruka, none se twakora iki? Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaragitangaje ko umutwe w'abarwanyi wa M23 ari wo wagabye ibyo bitero mu karere ka Rucuro ahitwa Canzu na Runyoni, ariko uwo mutwe wabihakanye. Mu itangazo wasohoye uno munsi, perezida wa M23 Bertrand Bisimwa yateye utwatsi ayo makuru avuga yuko ari bo bateye muri ibyo bice. Bisimwa yavuze ko M23 bagiranye ibiganiro na leta ya Kongo, kandi akaba bagitegereje ko amasezerano yavuye muri ibyo biganiro yashyirwa mu bikorwa. Nibutse ko umutwe w'inyeshyamba za M23 watangije intambara muri Kivu ya ruguru ya Kongo mu wa 2012, ari kuja mu biganiro by'amahoro na leta ya Joseph Kabila bisoza impande zombi zigeze ku masezerano yasinyiwe i Nairobi mu wa 2014. Byo gutorana mu minsi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe mu mujyi, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Undi Daniel Gerard Ndabirabe, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, aha yari mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu c'u Burundi mu mpera z'indwi heze. Ni mu rukurikirane rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe c'akaruhuko ku bashingamateka kamaze indwi irenga, aho agendera abonana canke agahura n'imirwi itandukanye. I Muramvya yagarutse ku kibazo co gutorana ku bana b'abigeme mu gihe yaganira n'abaserukira amadini n'amashengero. Atakurya umunwa yavuze ko hataragera ko abarundikazi batorana, yagiriza abagore bize kugumura abagenzi babo bataroye ku ntebe y'ishure. Ibintu byo gutorana mu minsi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe mu mujyi barabivuga cyane, mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusa babivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi. Iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abenegihugu, baraza barya abantu bakuze, abagabo barabaza abakenyezi, cyo bavuze bati oya, ati reka ati
itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo ati hazoba ingorane zidasanzwe, ati ubu honyene baricana uko imigenzo y'abarundi imeze, imico y'abarundi imeze, ntiharagera aho twovuga ngo dushireho ibwirizwa ryo gutorana, ntivyokunda. Justine Nkunziza ari mu bagize amashirahamwe yigenga bahunze igihugu akaba mu ihuriro ry'abagore n'abigeme bahanira amahoro ryitiriwe n'amahoro, asanga mu bihe vya none n'ahato umukuru w'urwego nk'inama nshingamateka ata muntu akwiye kwemanga kw'abana batangana mu muryango. Uyu mushinga ntaheje razi ibihe agezemwo n'ibihe isi igezemwo, ibindi bihugu aho bigeze turavye n'abo babanyi bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose. Abo bana b'i Burundi b'abahungu n'abakobwa kubera iki bobo batangana? Umwana w'umukobwa yazize iki? Wamuvyaye ngo umushire he? Ico nico kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umugambwe CNDD-FDD bapfuye iki n'abo bana b'abakobwa? Ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu. Nukuri n'ijambo ridakwiye umukuru w'inama nshingamateka yo kwigarura. Pamela Mubeza n'abatwara ishirahamwe ry'abigeme bibarukiye iwabo agereranya imvugo ya Ndabirabe atwara inama nshingamateka y'u Burundi no gushaka gusubiza abakenyezi mu buja. Birakunda gushika n'ukuri abantu barapfa amatongo cane kubera iki? Ega si ikindi bapfa nuko atabwirizwa rihari, nta tegeko rihari risigura neza uko umuntu w'umugabo atorana canke umuntu ndimwa tureke kuvuga umuntu w'umugabo uko umuntu atorana ari kwihenda cane. Ahoho nibasubira kwandika tuti abarundi bangana gute muri zirya miliyoni 10 na zingahe baraza barakura ngo bandike ati abarundi ni miliyoni 5 cyangwa 6 baravya b'igitsina gabo bafise uburenganzira bukwiye bwo kuba abarundi. Justine Nkunziza yibaza ko ijambo nk'iri ku kibazo kiraba abantu benshi rishobora gukwega amatati n'indyane. Ni ibintu biteye amadidane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma nk'ikirenge. Intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cane. Mbega abo bantu bize aguma avuga ngo bariko barateranya abandi, none ko Imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico bamwe mu bakenyezi Ndabirabe yemeza ko bagumurwa n'abize babivuga ko abana bo mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bishe uburengero. Chikaba cyo gutorana mu muryango niko totorana twese atankunze atavyo kuvuga ngo umuhungu ngakwiye gutwara ibi ngo umukobwa ngatwara ibi, bakwiye byose kubinganya kuko abana bose nta mwana n'ikinono. Cyo tosaba leta niko yodutunganiriza ikavuga yuko cyo kuvuga ngo umuhungu akwiye gutwara ngo byinshi kurusha umukobwa, nuko umuvyeyi adakwiye kurobanura abana abahungu n'abakobwa ngo basumbanye intuzegane umugabane bose n'abana. Kugeza ubu nta tegeko ryo gutorana mu Burundi rihari. Abavyeyi canke umuvyeyi canke naho abavukana mu gihe abavyeyi bashengeye niho biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe. Abahungu bo nubwo bizamo ingorane rimwe na rimwe baza hasi, amatungo yasizwe cane cane amatongo. N'ata tegeko rirajaho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego vyabo birakirwa. Mugabe ingingo umucamanza yifata yisunze ibwirizwa nshingiro n'andi mategeko mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono canke naho akisunga uko nawe yarezwe n'ivyo yemera mu mico n'imigenzo. Umukuru w'inama nshingamateka yifuza ko bigumuku ibihe bidashira. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eloge. Mu gihe ikoraniro kwihindagurika ry'ibihe ribandanye Glasgow muri Ecosse, Umurundi Jado Nkurunziza umwe mu gwaruka ruharanira ibidukikije witavye iryo koraniro yaronse agashimwe k'ukiri muto yitanze vy'akarorero kurusha abandi muri uyu mwaka mu vyerekeye gukingira ibidukikije. Naravuganye nawe ku telefone ari mu gisagara ca Glasgow aho yatanguye avuga uko yakiye ako gashimwe. Agashimwe naronse ejo ku mugoroba, agashimwe baha ugwaruka ukuba rwitanze kurusha urundi mu bikorwa vyo bidukikije, hama bararavye ibikorwa twakoze hama barabona yuko twitanze cane kandi fashuka no kajya kugira nshimira ugwaruka rwose rwo mu Burundi kuko sije nabikoze vyakubuze kwaruka turi kumwe. Hama murazi ko nyene cyo baravuze yuko mu turi kumwe twese birashoboka. Hama twebwe twagiye hamwe nk'ugwaruka turakora ibikorwa bitandukanye byo kugira twerekane yuko gukingira ibidukikije twamaze kugira ivyacu, twamaze kubikunda no kubikundisha abo tungana n'abo turuta n'abaturuta. Hama aho gashimwe n'ukuri nagoma ndabwire ko kaduteye intege cane kuko twabonye yuko tatamba twirorera kandi ibikorwa dukora hari ababishima. Hama ndashimiye cane bivuye ku mutima cane nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu Burundi kuko yankeje kandi yakeje ugwaruka rwose twabikoranye, si jewe nabikoze jenyene. Mba ndamushimira rimwe bivuye ku mutima cane rwose, nshimira n'abandi bose bamwe badukeza.
ako gashimwe kazobaha inguvu kurushiriza muri urwo rugamba rwanyu rwo gukingira ibidukikije muri make. nagoma ndababwire yuko ni ukuri twebwe twatewe iteka ku mutima mudusesanguye mukaturaba ni ukuri twaryohewe cyane kuko twara dukora tutazi yuko ibyo dukora hari abantu benshi babiraba hama byaduhaye ingufu byaduhaye gukora cyane kuko ubuno babwira ninava ngaha Glasgow nkashika mu gihugu cacu Burundi nzoshika ntunganya ibindi bikorwa gushasha kandi nshiremwe ingufu nyinshi nobabwira ko nzokwiza nk'icuro zishika nk'igihumbi kugira n'urundi rwaruka tarakora ivyo bikorwa vyo gukingira ibidukikije no kuvyitaho no kugerageza guhindura ishusho y'igihugu cacu kurusha nkuko twayisanze kugira bibe vyinshi cyane kandi n'urwaruka ruvyitara ari rwinshi nobabwira yuko vyaduhaye ingufu kandi vyaduhaye gukora cyane kurushiriza aho twari tugeze. Naho kuri iyo nama iriko iraba ku rwaruka ruri ngaho i Glasgow kuri iryo koraniro mpuzamakungu ku vyerekeye kurwanya ihindagurika ry'ibihe mwaragize imyiyerekano mu mpera z'indwi aho mutashimishijwe n'amajambo yashikijwe n'abanyepolitike bari ngaho abategetsi b'ibihugu n'amareta ku isi. Obama akaba yarashikirije ijambo ejo abaha inguvu. Muri rusangi mubibona gute ijambo cane cane Obama yababwiye ryarabahaye inguvu muri make? Nababwira yuko twatewe iteka no kuba turiko turaganira n'uwahoze arongoye igihugu ca Amerika Barack Obama hama yaraduteye akama tubwira ko twebwe tukiri abajene twebwe tukiri young people dutegerezwa kuba twokora cyane kandi tugakura amaboko mu mpuzu tukigisha abo turuta tukigisha urundi rwaruka tugafashanya tugakura amaboko mu mpuzu tugakorera inosi yacu. Nababwira yuko byaduteye intege kandi nababwira yuko imyiyerekano yabaye ku munsi wa gatandatu ngaha Glasgow mu muji wose wa Ecos urwaruka rwose rwagiye hamwe kugira ruvuga tuti ntidushaka yuko biguma biri mu majambo ahubwo nibije mu bikorwa. Nababwira yuko natwe aho tuzotahira tuvuye muri no koraniro urwaruka rwose zoba rwaje ruserukira ibihugu bitandukanye tuzogenda dushikira mu bikorwa hama decision bazobafashe tuguma tubasaba nk'abatwegereye kugira babishire mu ngiro hama tuzogaruke mu mwaka uza tugenda mu gihugu ca Egypte tuvuga tuti nukuri ivyo mwatwemereye hari ivyo mwakoze n'ibindi mutakoze mugabo ibi mutakoze turabasavye mu bikore hama twebwe ugwaruka twiyemeje gufashanya mu bikorwa no kugira twese turabe ko ibihugu vyacu biriko bitera imbere mu vyerekeye gukingirije no ihindagurika ry'ibihe twese. Nababwira yuko turi ugwaruka guno munsi kandi turi ugwaruka rw'ejo w'isi yose rw'ejo dutegerezwa kuba twitanga uno munsi kazoza kuno munsi ni twebwe turiko turabamwo ni kubera abasokuru bacu batwitangiye. Murakoze turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerikana kivuga ku vyaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemwo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 11 1983 President Ronald Reagan yabaye umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa mbere na mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani nyuma y'intambara yari yarabushenye. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Umubano mwiza uri hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wabanjirijwe n'intambara mbi ibihugu byombi byarwanye. Yatangiye ite yarangiye ite? Mu gitondo cyo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 12 1941 Abayapani bagabye igitero gitunguranye ku cyambu cya gisirikari cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyitwa Pearl Harbor mu birwa bya Hawaii hagati mu nyanja ya Pasifika. Ni nko ku birometero 4,000 uvuye mu mujyi wa Los Angeles uri mu burengerazuba bwa Amerika. Nk'uko tubisanga ku rubuga rw'ububiko bw'inyandiko za guverinoma ya Amerika, igitero cyahitanye kinakomerekeramo Abanyamerika 3,435. Cyashenye cyangwa cyangiza indege za gisirikari 188 n'amato y'intambara 15. Naho ku ruhande rw'Abayapani abapfuye n'abakomeretse ntibageze no kwijana. Batakaje indege z'intambara 29 n'utwoganyanja duto duto 5. Amerika yarahababariye cyane. Bukeye bwaho mu ijambo yagejeje ku benegihugu arivugira imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yombi iteranye, President Franklin Delano Roosevelt yisiriye atariki y'igitero umunsi w'umuvumo, le jour de l'infamie mu gifaransa, the day of infamy mu cyongereza. Iki gitero cyatumye Amerika yinjira ku mugaragaro mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Ibihugu byombi
leta zunze ubumwe za amerika rero n'ubuyapani byarwanye intambara ikaze cyane kugera mu 1945 ubwo leta zunze ubumwe za amerika yarashe intwaro za kirimbuzi bombe atomique mu gifaransa za mbere na mbere n'iza nyuma mu mateka kugeza ubu ku kindi gihugu. Ku itariki ya 6 y'ukwa munani 1945 igisasu kirimbuzi cya mbere cyaguye ku mujyi wa Hiroshima. Ako kanya mu kanya gato cyane cyahitanye abantu 80,000 nk'uko tubisoma ku rubuga history.com rwazobereye mu by'amateka ya leta zunze ubumwe za Amerika. Hashize iminsi 3 ku itariki ya 9 y'ukwa munani 1945 bombe atomike ya kabiri yaguye ku mujyi wa Nagasaki ihitana abantu bagera ku 40,000 ako kanya. Ubwo kandi indege z'intambara za Amerika zari zimaze igihe zirasa ku Buyapani urubura rw'ibisasu bisanzwe. Byose byasenyaguye Ubuyapani ku buryo butangaje. Abahanga mu by'amateka ariko bemeza ko bombe atomike za Hiroshima na Nagasaki arizo zatumye Ubuyapani bushyira intwaro hasi, bwemera ko butsinzwe nta yandi mananiza. Nyuma y'intambara, perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za Amerika wagiye gusura Ubuyapani ku mugaragaro ni Gerald Ford mu kwezi kwa 11 1974. Abakuru b'igihugu bamukurikiye ku butegetsi barindwi: Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H.W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama na Donald Trump, nabo bose basuye Ubuyapani mu rwego rw'umubano wihariye w'ibihugu byombi, bamwe ndetse inshuro zirenze imwe. Utarajyayo ni Perezida Joe Biden. Ijwi rya Amerika. Ronald Reagan yabaye rero perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika wa gatatu wasuye Ubuyapani ku mugaragaro mu 1983. Nibwo rero yabaye uwa mbere wavugiye ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubuyapani, imitwe yombi iteranye ku itariki ya 11 y'ukwa 11 1983, igisekuruza kimwe nyuma y'uko leta zunze ubumwe za Amerika isenyaguye Ubuyapani mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Mu ijambo rye, Perezida Reagan yaravuze ati, niyumvisha neza ishyano ry'ihungabana n'ububabare. Mu gihe maze ku isi habaye intambara enye. Simvuga rero nka perezida gusa, ahubwo ndavuga nanone nk'umugabo ufite urugo, se w'abana na sekuru w'abandi. Inzozi zacu ni uko intwaro za kirimbuzi zicika burundu ku isi. Abashinga amateka b'Ubuyapani bamuhaye amashyi menshi cyane nk'uko tubisoma ku rubuga rw'ibinyamakuru bitandukanye byo muri leta zunze ubumwe za Amerika nka Politico cyangwa New York Times. Gusa rero ntaho intwaro za kirimbuzi zirajya, ahubwo ibihugu bitazifite nabyo bishaka kuzigira. Urugero ni amakimbirane muhora mwumva mu makuru kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika hagati ya Irani n'ibihugu by'ibihangange.